Jisi eske comportement yagize nakijya kirori wewe eske kumuvuga buke bukerega buriya tuba dukora ibintu kugira babibone siko none iyo ikintu gikoze uba witeze ko kiza kubonwa n'abantu siko yarahaserutse twaramonye kuri stage byahabaye beshi barabibonye uko tumubona kwa Madibada Classic tukamubona na kwa Satbi none nk'ivyo uvyitwa gute uko Jisi yarakurikiranwa cyane ari gihe mu Rwanda batoba bazi izina Satbi bakaca barimenya biciye kwa Jisi twarabonye yuko yaramuhaye amahera Satbi rero hari kandi biga nibisanzwe man biga na Esther Nishara yo binkore oya nuko yaciye avuga wamenga rise yiyagiriza yaciye yandika umwebwe ngo abantu ngo mwabonye yuko umengo oyaha umviriza wait gato iyo urose ikintu warugihahabukiye donc hari ukuntu uca wumva umengo uruzuye post nabonye umukunzi wiwe nyene amubwira ngo yari kamubaza ngo twumvise ngo yari kamubaza ngo ijoro rimwe nangahe ari ndabibagiye ariko ari Satbi abaza ariko ni bimwe nyene by'abafana ajya amafaranga bamuhaye nk'ifanta kuko we kwirigura avuga umuntu ataho mwari bwahurire umubona uko ni ikintu gikomeye cyane n'urukundo gusa ari ibintu navyo Jisi amazi imisi agira ukamenga ari karasega sinzi karo gusega sinzi karo siryo rya mbere yarabigize na Natasha yarabimukoreye ego nibaza yuko azoronka tugarutse ku Madiba na Jisi baravuga yuko mino misi bari en relation byahe sivyo ntumbarire tubwire wowe ayo makuru yafise gute ndanagukenze reka wese sa nukuri kwimana ndetse kuvuga ibitandaba kuko les gens ndatanze miliyoni bwake bivanyamo wese aherereye so guys turabashimira cyane ko turiko turabona subscribe iri kiraduga no kuri muri muratwereka urukundo natwe nyene kwa kumwe nta handi nyene tuzakoma twabazaniye bishasha muzokwamerero mufollowinga muzane n'abagenzi banyu kuko bazokwama babonye bishasha bivuye aha naha tandukanye n'ivyigwa bitandukanye ibintu byinshi kuri Step Media ntaco muzotubura nico tudafise gusa nico tutazoba ariko ibyo dufise byose tuzobisangira uno munsi tubazaniye wa umwigeme mwiza cyane asa neza agomba dukurira inkoni ku gishitsi hari ibintu bimaze imisi byibonekeza mwino misi ku mukobwa yitwa Djicia agomba tubwize ukuri uko abibona kwiwe kandi uri mu bafana biwe jewe twese turabafana agomba tubwire uko abibona wewe kuko afise n'abagenzi barakunda kwivuga aragira tubyazi ukuntu bo bamubona reka tubaze tumuha ikaze abanza turamutse aramutse abakunzi bacu ndetse aramutse n'abakunzi biwe asanzwe afite abakunzi biwe bwite rero agomba baramutse natwe yongere aturamukiriza abakunzi turaguhaye ikaze ndabaramukije cyane entre tawe ndakuramukije umeze neza waberewe thank you so ndabaramukije rero ni Chacha la reine kandi kwindi ncuro yiwe ni sakala na superbat ntimwibagire kabisa nizeye ko nabore bameze neza nabonye nindi bazameze neza genre usa neza thank you tukangira abaguhiga ni benshi hari agahungu turi kumwe kaguma kambwira ati ndakwingiza uwo mukobwa asigire number ubivuze kwikiwe uraze kukamuha aho yarabimbwiye namubwiye ati y'ibirato nanga ni yapeshe nimero ashaka ari ibirato cyangwa ari ya telefone cyangwa impuzu byose bigira nimero agusabye ikirato woyimu no yimuha ni nayo bikenewe mu buzima telefone ikoresha iki azira kubaza ati waramutse gute Chacha reka buretse ivyo na mama wacu barazitubwira manje ntumbari ndubari sawa naho ushatse kuvuga ko atamuntu ufise akubyura mu gato nakubwira ati bebe waramutse gute epide wina niwe kubyuta ko kamisaje egeje kamisaje karatesa amana ntumbari nawe utokipfuza doke nakufise nakuronka akaronka kumengo uvugiye kure ntutubeshe nyene ndakaronka nuko nyene batwamiza ku mistari nyene igenda itandukanye ndakaronka wihangane igihe kizoshika nawe ubu utari ku mistari wamaze kugushikana so reka tugaruke rero ku catuzindukanye uno munsi samedi sinzi ko baragiye mu kirori ca Satbi samedi yes nagiye wagiye gusa antuka ibyahabereye canke
narabibonye bamunya flow bose niho bari banerina abagenda batandukanye narabonye na Djicia yarahashitse rero shaka uno musi tubwire ku kintu ca Djicia eske comportement yagize nakijya kirori wewe eske kumuvuga bukerega buriya tuba dukora ibintu kugira babibone siko none iyo ikintu gikoze uba witeze ko kiza kubonwa n'abantu siko yarahaserutse twaramonye kuri stage byahabaye beshi barabibonye sinebaza yuko twoba twarisonze ngo ni vy'urukundo gwiwe je nabifashe nkuko ariko arapromotinga indirimbo yiwe ndetse n'ibikorwa vyiwe ivy'urukundo navyo je sinubifata nkuko vyo bari ivyo uko tumubona kwa Madibada Classic tukamubona na kwa Satbi none nk'ivyo ucu vyitwa gute tuvyita ikinyere ariko arapromotinga ibikorwa vyiwe wabuvuze yuko womyita gute je novuga yuko ari umufana mu bandi ariko aramufasha kugira izina ryiwe donc barimenya abafana biwe kuko Djicia yarakurikiranwa cyane ari gihe mu Rwanda batoba bazi izina Satbi bakaca barimenya biciye kwa Djicia ego twarabonye yuko yaramuhaye amahera Satbi aga rero harakandi biga nibisanzwe man biga na Estanisha yarayo binkore oya nuko yaciye avuga wamenga rise yiyagiriza yaciye yandika umwebwe ngo abantu ngo mwabonye yuko umengo oyaha umviriza wese gato iyo uronse ikintu wari ugihahabukiye donc ari ukuntu uca wumva umenga uruzuye siko nka wewe tutarahora siko narakonaga prefe ngavuga ati mana je wampa nkahura n'ujya muntu ubu rero nakubonye wamenga ni jewe ngize ino si yose umva hajya rero we naramubonye aravuga ati yo kinubwo ari ku masenkisa ku mustara aramazi arakwiye none canke usanga yamusubije amwe yari yamuhaye ntabonye ko yagiye ewana usanga araga posti nabonye umukunzi wiwe nyene amubwira ngo yari kamubaza ngo twumvise ngo yari kamubaza ngo ijoro rimwe nangahe ari ndabibagiye ari Satbi abaza ariko ni bimwe nyene by'abafana ajya amafaranga yamuhaye nk'ifanta kuko we kwirigura avuga umuntu ataho mwari bwahurire umubona uko ni ikintu gikomeye cyane n'urukundo gusa ari ibintu navyo Djicia amazi imisi agira ukamenga ariko arasega sinzi ko ari gusega sinzi ko ari siryo rya mbere yarabigize na Natasha yarabimukoreye ego nibaza yuko azoronka kuronka kwiwe ni hamwe nyene bavuga ati nta wuzi inge zituruka arashobora kubivuga ugasanga nk'umuntu kana kariyumvira ati umuntu kuva yatuvurugiye mu matwi reka twibwirize ndanga no kuvurugana none we gute ushobora kwicara hano gafata umwanya ati ndakeneye fafa siko supporting basi azoza nene rya micro shashahoramo umva ni gusega utibwirije none ati wewe ari wewe kandi hari ibintu rero tuza tugira nka comedy kumbe aba ari ivyo ego urumva twe tukabifata nka comedy kumbe ayimpaye no yitora canke wowe umpaye iyo kamera yawe nkayitora biciye mu gusaba kabisa wewe ari wewe wokoresha iyo langaje ariko arakoresha ngo ni umviriza jewe gatoya uri anye narigeze kuja kuri kamera nkavuga ko donc ni fise atawensega atawungaburira atawugira n'ikintu na kimwe numva ata mpamvu nimwe yotuma anja kuri kamera mvuga ati nshaka iki ubwa mbere na mbere jewe naravuze yuko nitunze none nigaburira ngaruka gusaba umuntu gute kandi navuze ko nitunze nagira ajya amafaranga nyene antunze niyo no nakoresha mu byo nkeneye ama nka kiro nk'ico kintu no bankeneye oya nuko umenga akeneye ibintu birebire akeneye ibintu birenze reka buriya nyene iyo nyene utari kuriyumvira utuntu dutuma izina ryawe ryo zimira ibintu bino bintu byo kumbuga bigenda bitandukanye uti je ndashobora no kubesha habesha ikintu kugira ngo izina ryanje ntigibagirwe mu bafana ugasanga bibaye ngombwa ko mvuga ibintu bitari kuvuga tugarutse ku cha Madiba na Djicia biravuga yuko mino misi bari en relation byahe sivyo ntumbarire tubwire wowe ayo makuru yafise gute ndanagukweze reka wese sa nukuri kwimana ndetse kuvuga ibitandaba sindabinjiriye mu buzima bwabo kuko inyuma ya buno buzima bwo kuri kamera ho buzima burabandanye uko muzoza murabibona nizera neza ko yoba yaramurisha kuko yaramuhaye n'umukozi Madiba ni nka boss wiwe uko ndaguhaye amafaranga savye ko mbandi mu boss wawe yaramurishe rero kugira ngo indirimbo yiwe ishobore kurabwa n'abantu bagenda batandukanye kandi station indirimbo yiwe kweri irikiragenda nkuko tuba tubishaka kabisa nawe uramusigikiye Madiba ndamusigikiye cyane uramufana cyane iyo gusaba iyo support wari kuyimuha
bana ariko uyimukorera ariko nuko nanje mba ndi mu bintu byinshi bitari gukunda. Byari gukunda gute? Wobishizemo umutima mubi utamufashije. Oya? None numva nta mutima mubi. Akazi nakazi buri akazi kose gahemba tuba dukwiye kugakora. Kuko twe dukorera amahera, akazi kose gahemba turagakora. Bivanye n'akari kariko taca wiyumvira. Oya nkubwa nkaka utokora. Uvuze ati bivanye n'akariko. Bivanye n'akariko. Premièrement kwidandaza ntabyo nokora. Kandi karimwe amahera. Ego karimwe utuze dukora ikintu basi kizoza gituma tutikura kiteka. Twe turabarundi kazi. Siko umuntu nka jewe mba ndiko negera mu bukuru by'iwanje nzagenda kwibaruka ibibondo ca wiyumvira naragiye muri za ngeso ndabihereye ngana uko none nzogira muri 40 ngana gute meze nashaje dubwara ko bisazisha birasazisha nyene utanguye kubikora uzorabe manje uzorabe n'umwana yatanguye kubikora kiri muto mu mutwe we arakura ntuwona mutsinda nico nakunda kandi ico yabonye aba yarabonye icaza bakizi nta gishashe kiri tugere yuko genre urindiriye wewe ubanze ukure ntiharagera gukura tuko turakura ariko hariho ingeso zimwe kumva zuko tuba turegwa n'abavyeyi baba bifuza ko tugera kure yacu kandi natwe nitwo nk'ubwanje sinokwizibiriza nisunze ivyo bintu kumva zuko ntazi imbere hiwanje ndashobora kuba Miss Burundi ndashobora kuba ugenda atandukanye none umva nariyo none umva ko wabonyiciye nawe bidiri kwe ahubwo niyo bakwiciye aho niyo bawamishimiye niyo bagiye kumva wamushatse so hari ikintu genre reka tugaruke kuri deba ya kera yaheze yavuze ngo baturongore avuga ati nawe urabishigikiye ko numva wumengo uvuga ati jewe ntiharagera abarongore babatwara hese mu nzu hehe rero bakugumva bakubwira ikintu kimwe wa mukobwa umuhungu kugira gutware siko kwanza ikintu ca mbere coco nkunze hari ibintu bibiri ndiko ndabona kuri social media siko ivya mbere ngo nta rukundo rugihari siko kandi c'est vrai nta rukundo rugihari ariko kubganje kubera nkunze kandi kubera nkunzwe urukundo ndarubona siko none hama ivyo navyo byo kurongora umuhungu ntazo gusambanya rimwe kabiri gatatu ace yifuza kukurongora ico kunda kugutwara mu rugo nicokunda kandi ataco ugiye kumumarira ahubwo nta oya kubyumarira kimumarira ahubwo nta kumuvyarira ibibondo nico ugiye kumumarira uya hari akantu rero akitwa kanovera mu rugo akaba gakenewe umva kari akantu rero warakishe umva nyene sha n'umugabo ararambikwa akavuga ati none ibintu ndibona ibi ntagice usanga umugabo yagiye kurondera ahandi biba biryoshe iyo ni yangeso y'abahungu usanga umuhungu azokora ikintu wewe dufate mukundanye n'umuhungu siko nzoza gukora ikintu ariko nabonye ko kubgawe nananiwe donc nk'ubuje nawe turakundanye siko na warabikoze cyane urabikora turabikora wabikoze n'abandi ubikora na jewe rero nisunze kumva zuko mba ndiko ndiyumvira ukuntu nanje novuga ati ngiye kurondera burya buryohe mengo ndiko nderura amana yanje abafana ndago ati ko basi burya buryohe nyene bwakeya reka ndagisigura uko nyene bwakeya kona ko keya zica zigenda ziratandukana mu rugo nawe usanga uri kuri yo nona cyagenda guhiga abandi bamuhakeya usa uvuze kuri ico naco ngo cyo guhimba iki hama bajya tubona abagore n'abagabo bamara n'imyaka n'iyindi uvuga yuko atamuhimba umugabo w'ubwenge Jesse numva yuko bigira abajojo biga kandi bigira umuntu abari yo ngeso yiwe abari babandi bagenda kurongora batari bwagere iyo ugere kurongora utari bwagere ucubona yuko hariho byinshi donc byaguciye inyuma utari bwashikira ucusanga rero ikindi yaravuze yuko abahungu b'ubuntu bariko bararongora sinzi ko nawe ubibona bariko bararongora none wewe tuzogenda guhurira mu kabari saa 6 z'ijoro tutabeshaye ce nipfuza kukurongora none si hamwe nzotaha saa 5 nawe utahe saa 6 mana umukobwa wo kurongora baboneka n'umukobwa hajya oke divine light numubona narimba mpimbaza amana ndirimbo mpimbaza amana na Bad Nice bajya abantu
ntatandukanira ubona rirahari none ntiwumva yego rirahari sawa hari umuntu nawe akunda bijya akavuga ati genre umugore wanje ndakunda ukuntu umugore wanje ari sexy ari sexy ari open gusa hari n'abandi bavuga ati je shaka ujya tekereje ujya nzosiga mu nzu je nkagenda gusa nega n'ingeso mbi ako tugashire hapa nko kuvuga kugenda iyo umuntu umukunda siko bavuga ati ninaryoherwa nawe aryoherwa turyoherwane en fait nasohoka ndamujane turyoherwe twese iki n'undi avuga ati ndagiye umugore wanje asigarara burugo kandi Stephen umugore no reka buretse ivyumviro by'abagore ubu byarahindutse gute kanatsinda kwanza ivyumviro by'abakobwa n'ubu byarahindutse kumva zuko bagiye barahinduka kumva zuko ukuntu bagiye barahinduka nuko uzosanga umukobwa atangwe kuryamana n'umuhungu incuro zitatu bakundanye n'umuhungu bagahebana siko akagenda akaryamana n'uyundi bagahebana urumva rero wewe umubwiye ngo ujanye mu rugo ngo umugore nyamuco usanga nawe ne gwa rugo rutaye ibintu byo kurongora mani nibanga reka benshi bako barazitahama nawe uri kurisabira umutipe ngo kurongora reka arazisaba ngira yabonye ko yasazi iwabo usanga muri bari hari abakobwa benshi dufise hari abakobwa benshi ngaha dufise mu Burundi ivyo bintu atani ivyo bokubaho ngo baturongore siko none rero wowe yarayiroye yavuze akari ku mutima wiwe gusa nuko yavugiye bose yavugiye muri rusange yavuze jewe ngo ndabishaka yavugiye muri rusange ati nibaturongore leta ni mu bidufasha ngo reka turasaze iwacu urazi rero ikintu kimye kumva zuko ubunye hariho abakobwa benshi cyane siko bariko baravuga ngo babarongore umuntu asenga yinjiye muri eglise siko niyoja gushaka umufasha niyogenda gusenga avuga ati mana mpumufasha na yandaya ija kwidandaza ivuga mana mpumufasha nshorere umva dufite ko banza leta kwanzi dukurireho umuntu umugwi umwe dukurireho abantu baza kwidandaza kugira basaba abagabo baboneka ama barongore muga kubganje ko sindagera nzoro nkundongora wewe uriyumva yuko utazobura none no buragute buri umwana wese avukana umugisha wiwe mu kiganza no mugabo uruba je ndafise urubavu navuye epidemina akorera ko waramaze kurubona cyane nimwe nyene by'Imana yavuze ati je navuye mu rubavu none gashahu yaremye abantu babiri yaremye abantu babiri kandi na epide yarabivuze ati yisigizwe n'abantu babiri gusa none uciye wiyumvira yuko we wopfa uri umuntu ntumva ko haba hari ikintu wiyicaye mu buzima we epide winangira ngo sinzi hari ikintu muhuriyeko kuko ntibisengeye ukuntu uravuga cyane muhuriye kuki duhuriye kuki oya niyo byakomera nzobabwira nihagira ikivamwo siko nzokibabwira ariko ubu unye nyene turacyasatiriza sinoshoka ndabivuga premier makubwiwe ntaraza avuga ati umva sinoca nimeneraga muri proche uramukunda katubwire regare we arashaka kubibona siko gacavuga ati ugasanga nawe arabifise anyway by the way koze narabonye post iri hano igituma namye ndamuvuga cyane nagiye kuri Instagram mbona umutipe yafashe ifoto yiwanje ni ipd wina avuga ati gwakomeye safe ko twoba twari mu rukundo guys kuba nkunda nanjye ndamukunda numva atari kosa giwanje ni kosa ryanje y'umutima wawe pana none rega umutima ujani yuko wowe urawuherekeza ati nta kibazo tugende ni inkomereka nzihangana nta kundi akarivyo nari niteye mviriza maze kubibona nubwo aje nkunda dukundana nufata kosa ririmwo ico mwamenya co ujyana mu tipe atuje adakunda kuvuga menshi ntumba rero uko rero bivuga utuje man komeza navuga menshi man nibaza mura mubibona no mu ndirimbo yiwe ntakunda gusarara oya ninko ndakubaza birashise epidei aragupropose mu je fondation uwo byemeye utakwifuza ujya mu gisi oya gaje ukuntu nyene abari karanzana bituma no kwiyumva hari igihe muyaga n'umuntu nubwo muba muri abagenzi bikagutera kwiyumva ko wumva ukunzwe imagine mu gitondo bonjour après-midi bon après-midi bonsoir umva ni ikintu kiguha inguvu cyane bikagutera wumva ati nubwo yoza ubwo je no kwemera ataranavuga ati yovuga nda nanjye nkameze gukunda baraheza ubirashitse muragiye en relation est-ce que
ndabivuge gute nivyo gukomeretsa ariko ubonye nko muri clip ari ibintu ariko aragira biri akazi n'akazi siko kandi naje barabizi ko ndabikora ntaco tuma ivyo bintu vyotandukanya urukundo rwa Jena no uvuze ko ubikora ushatse kuvuga ko kori arabizi ko nja kuri kamera premièrement exactement ibi bintu aba ari karabona bigenda bikurikirana ku mbuga abavuga tujya mukobwa sigyo rya mbere niyo mpamvu bitonkura mu rukundo nawe bakoziki ku mutima gusaba wewe iwawe niho nshaka kuguma nibera ubuziraherezo turi kumwe niyo nabuwawe nogumye ngusanga hamwe kuri ryariba